gushimira Imana yoyo yabanye natwe uyu mwaka wose tukaba twawurangije amahoro w'ishure mumfashe tuyikomera amashi. Kandi turashimira na leta y'u Burundi yoyo ibandanya nanaryo gushigikira ibikorwa nk'ibi kuko twarasavye uruhusha rwo gukorera ngaha kandi bararuduhaye nabo muyikomera amashi. Hanyuma turashimira Imana kubw'abantu Imana yashize umutima wo gushigikira igikorwa. Hari abari hano n'abatari hano, hari umuryango witwa Scott Hodges na Karen Hodges batari hano, hariho umuryango wa Karen na Melissa nabo nyene batari hano, hariho umuryango wa Pastor Lee na Miss Alice ubu turi kumwe hano, hariho n'abandi benshi, hariho umuryango wa Diedone Bimbarambara ngira muramuzi mwinshi muramuzi, nawe yavuze ati naje uyu mwaka negeza kugira ico nshitse nkaterera mu bikorwa byiza muri ko murakora. Hariho n'abandi benshi batanga inguvu, batanga ubumenyi, batanga kumbure n'ivyiyumviro kugira ngo ibikorwa bishike hano. Rero bose turabashimira kandi nabo mubakomera amashi. Tugomba gushimira kandi ishengero rya Korea Methodist Church ariryo Pastor Lee yaserukira, nabo nyene hari ico batereye kandi baterera muri iki gikorwa, nabo mubakomera amashi. Ariko kandi twagomba gushimira duhereye ku mwana yagize neza akadutera intege ko umwana yaronse amanota meza, biradutera intege natwe. Umwana wose azi ko yakoze neza yikomera amashi. Ibyo byo nimba mwakomye amashi mwese bisigura ko mwese byagenze neza. Imana ibaho umugisha. Ariko kandi tugomba gushimira bimwe byimva mutima. Ishira hamwe give a hand. Bisigura ngo gutanga ukuboko. Nk'umukristo nk'abantu twamenye Imana turizera neza ko gutanga ari nk'umugisha. Hanyuma impamvu dukora ivyo dukora nuko natwe twagize abadufasha twaba dushitse aho dushitse uyu munsi. Ico ni kimwe. Ica kabiri turizera neza ko kuri iyi si Imana izanye umuntu haba hari impamvu yamuzanye. Kandi hari ico Imana imuhamagarira ngo akore hanyuma hageze ko ataha agataha. Ariko ni vyiza ko umuntu atashe hasigara izina. Iryo zina rigasigara rivugwa neza. Ivyo rero muri mu bindi bidutuma dukora ivyo twukora. Ariko kandi nk'abene gihugu b'igihugu ciza cy'u Burundi Imana yaduhaye, turumva dufise umutima natwe kugira ico duterereye muri iterambere ry'igihugu, muri uyu murima rusange Imana yatujeje kugira ngo tugire natwe ico duterereye. Hanyuma umuntu yabaye kuva kuwa wa mbere gushika muri batanu ba mbere, turaza kumutera intege, turaza kuraba ico tumuha. Umuntu yabaye uwa mbere yaronse amanota meza muri concours national guhera ku manota 120 kuduga, tuzomurihira ishure imyaka yose azobasigaje kwiga. Minerval na uniforme ibikoresho vyose bikenewe tuca tumurihira kugira aje kwishuri neza. I'd like to share for some important things. Nashaka gusangirana namwe iki kintu gikomeye. First of all, icambere, everything is coming from Almighty of God. Ikintu cyose kiva mu buntu bw'Imana. You should always thankful for the God. Mutegerezwa kwama mushimira iyo Mana. And the second one, icya kabiri, God always work with people. Imana imisi yose ikorana n'abantu. What kind of people with God? Nabahe abantu Imana ikorana nabo. Someone having a good dream and goodness and also loved God. Nuyo muntu afise indoto nziza, afise n'ubugwaneza kandi akunda Imana. This kind of people always trying to helping for someone. Aba bantu b'ubu bwoko bama bagerageza gufasha abandi bantu. Not just everyone, someone who really need to their help.
aha ntibafasha umuntu wari we wese ariko bafasha uyo muntu vy'ukuri akeneye ubufasha. But please remember that everyone can help someone. Mwibuke ko umuntu wese ashobora gufasha, abantu bose bashobora gufasha umuntu wari we wese. Now you're all student and all parents. Now you just get some helping from the Giver Hand or the Korean Methodist Church is supporting. Munamwe abavyeyi muri kumararonka ubufasha buva muri Giver Hand canke buva muri Korea Methodist Church. In the future, after few years ago, you can also help to someone. Ariko namwe mu myaka iri imbere namwe muzobona ko murafasha abandi bana. Don't forget this kind of supporting and helping for you. Nirinze rero mwibagire ubu bufasha muba mwararonse hano. This kind of things is not gratitude. Iki kintu dufasha ni tugifasha ni sifa gusa. Having a good dream. Mubigire izo ndoto nziza. God always be calling you all over the world. Imana yabahamagariye kugira ngo mugende isi yose. I give to you advice. Keep studying hard, keep praying hard, keep praising God. Iyi ni impanuro ndabahaye, mubandanye kwiga cyane, mubandanye gusenga kandi mubandanye kubaha Imana. But most important things, ariko gikomeye cyane, everything is for what? Is for glorified God. Ikintu cyose dukora ni kugira ngo duheshe Imana icubahiro. Nitwa Ndayishimiye Bernice, nkaba nashaka gushimira ishyirahamwe Giver Hand kuba ryaduhaye amakaye dushishikare kwiga. Abantu benshi batari bashobora kwiga kubera ata bikoresho bahora bafise, ariko ubu kubera babiduhaye baduteye intege nyinshi kugira ngo twige. Mu mazina yanjye nditwa Ndwimana Rahim, nkaba ndiga mu mwaka w'9 kuri Ecofo NyanzaLac. Ndabashimire kuri aka kigoro barose bakaba baturonsa amakaye, kuko arabusanga ibagora kwiga kubera adafise uburyo bwo kwifashisha mu mashure, usanga nta karamu yoronka cyangwa amakaye. Nk'ubu babiduhaye cyari dutera intege, kuko uca wiga ni ngombwa kugira wereke bamwe baguha ico babiguhaye kugira ubikoreshe. Rero nabashimire cyane kuri kigo badukoreye bakaduha. Abavyeyi duhagurutse dushima cyane, twongera dushimira n'Imana yabakoresheje. Imana yarabakoresheje ibashiramwe umutima wo kumva ko mwoshobora gufasha abana biga n'abavyeyi tutagira ico twishikanako. Rero Imana ibahezagire cyane, mwakoze ibikorwa bikomeye. Abavyeyi mumfashe gukoma amashi. Imana ibahezagire cyane, byari ivyo. Hama turashimye kandi no ku rwego rw'abana bacu nubwo batazi gushima. Turashimye cyane, turakengurutse kuba abana bashigikiye amakaye n'amakaramu, ibikoresho byose n'amaniforme. Iki cyane forme rero turagishimye kuruta kuko yarazimbye kuri batwebwe bato. Turagishimye cyane kuba muduhereye abana maniforme mukuhira ko kuvyo mwakoze. Imana ibibahezagirire gose. Uyu mutima mufise Imana izokongere gushishikara kubakoresha kugira ngo bize bikunda no kuwundi mwaka mutwiteho nkuko mutwitayeho. Imana ibahezagire cyane, kandi n'imbere iyo murabo bandi mukorana muze mubashikirize mubabwire yuko twashimye bivuye. Nitwa Nelson Mandela, sanzwe ndongo ishyirahamwe Giver Hand. Mu bikorwa dukora dusanzwe dukorana n'imfuvyi n'abafakazi, ariko kandi turakorana n'ugwaruka. Uyu munsi turi hano NyanzaLac, twari tuje gusahiriza abana nikora kugira ngo tubaronse ibikoresho. Murazi ko umwaka w'ishuri ugiye gutangura mu kwezi kw'icenda, ariko hari abantu badashobora kuronka ibikoresho. Rero twaje hano kugira dusahirize uko twama tubikora. Twabitanguye mu mwaka wa 2018, uwo n'umwaka wa 2025. Twatanguye n'abana 36, ariko ubu tugeze ku bana bashika ku majana 2. Rero turabishimira Imana kuba twashoboye gukora igikorwa ciza cy'uno munsi.